iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ahanini ko biriko biravugwa mu gisata ca politike. Aho uri hose rero ukurikirana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza, ndagwaye kazi uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Turaza kugaruka cyane ku biriko biravugwa ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kubera ivyashikirijwe muri kano gatondo. Abarundi baba hanze bahunze igihugu iyo baba ku mugabane wa Buraya ndetse no muri bimwe mu bihugu bigize umugabane wa Afrika bashimye kugira ico bashikirije. Ni mu gihe ibiro vy'umukuru w'igihugu vyazindutse vyibutsa abarundi ko President Ndayishimiye azokwiza imyaka 4 ku butegetsi mu ndwi iza, akaba hazoba ari kwigenekerezo ya 18 ukwezi kwa gatandatu y'umwaka w'ibihumbi 2024. Ibiro kandi vy'umukuru w'igihugu bikaba vyibutsa ko yatowe ku majwi 71 kwijana kandi ko yaranguye vyinshi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Kuri ibi rero birabana no kuvuga ko ibitari bike yoba yarabiranguye, nibwo rero imirwi itandukanye y'abarundi yavuye mu gacerere. Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Arusha rurukiyemwe imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta, akavuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngakwiye gutanga imihoho kuko gutwara ngo vyamaze kumuta kuwa amazi, maze akaza leta nshasha ishobora gukemura ibibazo biri mu gihugu. Ibi akaba bishikirije inyuma kandi y'amajambo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yavugiye mu ntara ya Gitega ko umwimbo wagenze neza mu gihugu cyose, mbere ko abanyagihugu batazoshobora kubirya ngo babimare. Frederic Bamvuginyumvira aranegura aya majambo yamashikirizwa n'umukuru w'igihugu Varisito kuko ngo abigira abizi mu ntumbero yo guma amaso abarundi mu bibazo barimwo aho kubitorera umuti. Ni mu gihe kandi n'abandi nabo bagiye barashikiriza vyinshi cyane. Uti mbega iciza nuko umukuru w'igihugu yotanga imihoho? Abarundi batari bake baba bari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu babona ko ngiciza ari uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'ubundi nawe yotanga imihoho kubera ibibazo igihugu kiriko kiracamwe, mbere bimwe bikaba bimaze igihe kitari gito, aho twovuga ibibazo bijanye n'igitoro, isukari, amafaranga y'agaciro n'ibindi. Abandi nabo bakaza bibaza bati mbega ubwo Varisito Ndayishimiye yatanze imihoho amahoro yoboneka, ese ubutunzi bwogaruka mu gihugu? Uko biri kose ntawo kwemeza 100% ko ibintu vyaca bisubira mu buryo, kuko abaperezida nka bose bagiye bashira mu nda zabo imbere, kiretse ngo perezida Bagaza yagerageje cyane. Abandi bakavuga ko ikintu ca monopolisme mu kurangura ibintu biva hanze y'igihugu harimo igitoro n'ibindi vyankenerwa bikenerwa cyane n'abanyagihugu ngo cogira kihave, maze harangure ubishoboye afise n'uburyo kandi bemerere benshi bashoboka kugira ngo ibibazo igihugu kirimwo bihere. Vyinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru birabana n'ivyavuzwe n'abantu batandukanye. Pacifique Ninahazwe yavuze, Frederic Bamvuginyumvira yavuze, ndetse n'abandi bakurikiranira hafi vya politike nabo bashinye kuva mu gacerere. Ni mu gihe makuru twabashikirije mu gatondo ko kuri uyu munsi Faustin Ndikumana we arongoye ishiramwe Parsem abona ko leta ariyo yotanga imihoho. Aha kuvuga leta no kuvuga abashikiranganje bageze leta mu nyuma, umukuru w'igihugu agakora andi matora mashasha hakajaho leta nshasha kugira ngo ifate ingingo ku bibazo bihanze igihugu. Muri ibi vyose aba bagarutse ko kandi banakurikirana ivya hafi politike y'u Burundi. Mwese muraza kugira ico mushikirije kuvyo bashikirije. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tozicikanwe nadushikiriza usangize ano makuru bagenzawe kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure. Mbaye kaze muri ano makuru. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyazindutse vyibutsa abarundi ko President Ndayishimiye azokwiza imyaka 4 ku butegetsi mu ndwi iza, kwigenekerezo ya 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024. Bikaba vyibutsa kandi ko yatoye ku majwi 71 kwijana kandi ko yaranguye vyinshi mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu. Reka dutangurire ku vyashikirijwe na Pacifique Ninahazwe.
Perezida Evariste Ndayishimiye yaje ku butegetsi idolari rimwe rivunjwa amafaranga ibihumbi 3, ubu idolari rimwe rivunjwa ayarenga ibihumbi 6 y'amarundi. Mu myaka 4 gusa y'ubutegetsi bwiwe ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro ku rugero rw'100%. Uti tugiye guhimbaza imyaka 4 mu gihugu, ibintu vyankenerwa vyahoze ari ibisanzwe kubironka ubu vyahindutse bitaboneka, ibigwanirwa, ibisaba ibiturire. Aha harimwo igitoro, isukari, ibyeri, ifumbire n'ibindi. Ubushomeri bwaragwiriye kugezaho babura amatari batanguye gusaba ko umushomeri atazosubira kuronka inzu apanga. Ubukene n'inzara vyariyongereye bikomeye. Muri iyi myaka 4 kandi ibintu vyabonetse ubwa mbere mu Burundi ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye. Muri iyi myaka 4 hari ibintu vyabonetse ubwa mbere mu Burundi, ngaho umusirikare w'u Burundi agurishwa, akambika umwambaro n'ibendera ry'ikindi gihugu, agapfa umuryango ntubimenyeshwe. Ngaho umupfasoni w'umukuru w'igihugu aterura umuryango we wose, abavyeyi, abavukanye, abana, abagabo n'abakenyezi babo bavukana, akawujana mu rugendo muri Amerika ku mafaranga y'igihugu. Nitwibagiye kandi ko umupfasoni w'igihugu ashobora kwambara mu munsi umwe imiliyoni 60 canke imiliyoni 80 ataco yinona mu gihugu, abo umugabo we atwara bishwe n'inzara. Umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere ngo bapfa umupfumu. Nubwa mbere kandi mu Burundi ngo humvikanye umukuru w'igihugu yigamba ko afise ibigega vyuzuye amatoni bipfungurwa mu gihugu, abanyagihugu bishwe n'inzara, akemanga ko atazi ko ubuzima bw'abanyagihugu buzimvye. Nubwa mbere umukuru w'igihugu ategurirwa amafaranga yo kumubeshaho imiliyoni 350 y'amarundi, nayo akayarwiza 5 mu kuyapfungura. Aha akaba yapfunguye mu muryango wiwe umuriyaridi n'imiliyoni 700. Kandi nanone kuvyo Pacifique Ninahazwe yagarutse ku kungene umuryango mukuru w'igihugu wakomeye cyane muri iyi myaka 4. Nivyo umuryango wiwe ngo yarawukoreye ibidasanzwe. Abana b'umukuru w'igihugu bahawe amamiliyaridi mu mugambi payeje no muri bije, ubu nibo bashinga amahinguriro n'amasosiyete. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu yakiriye amamiliyaridi y'imfashanyo z'igihugu azikoresha mu migambi yiwe yigenga, ku buryo abashikiranganje ba mbere bose aribo Arengiyome Bunyoni na Gervase Nderakobuca bisanze atabutegetsi bafise, bibateranye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yavuze ko yifatiye igitoro, amafaranga ashigwa muri sosiyete y'umupfasoni wiwe Prestige, birangira atagitoro kikiboneka mu gihugu. Uyu muryango waraguze amazu menshi arimo n'amagorofa, wihaye amahegitari y'amatongo n'amararo mu gihugu cose n'ibindi. Imiryango y'abarundi yo iri mu bukene buzura inzara, mu marira y'ababo banyuruzwa atacamira, mu karenganyo kiganje mu masentare. Urwanko rw'amoko narwo rwarasubiriye kwigishwa icese. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta kibanza bafise mu gihugu. Umugambwe SNL uherutse kunyagwa, ibinyamakuru vyigenga ntibirekuriwe, amashiramwe yigenga ntarekuriwe mu Burundi. Ngo muri iyi myaka 4 nta na kimwe cakozwe ngo abarundi basubize hamwe maze abahunze bagaruke mu Burundi. Pacifique Ninahazwe kandi yagarutse kukugara imbibi Burundi buhana n'u Rwanda, vyongereje ubukene mu Burundi. Barundi bahora bashora umwimbo mu Rwanda, vyatumye abaja kurangura mu Buganda batoroherwa, vyongereza amagorwa mu bahora baja kwivuza mu Rwanda. Bamwe bati intwaro ya Perezida Ndayishimiye yari yatanguye abarundi bizeye impinduka, amajambo meza menshi cyane yaravuzwe, ingiro yarabuze, ngo ubu umwiheburo niwo wasubiriye kwiganza. Frederic Bamvuga inyumvira nawe ati umukuru w'igihugu arakwiriye gutanga imihoho. Frederic Bamvuga inyumvira nkuko natanguye yarongoye urunani Sefor Arusha ruhurikiyemwe imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta, avuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho kuko gutwara vyamaze kumutaka w'amazi, maze akaza leta nshasha ishobora gukemura ibibazo biri mu gihugu. Frederic Bamvuga inyumvira kandi aranegura amajambo yamarashikirizwa n'umukuru w'igihugu Varisito, kuko ngo abigira bizi mu ntumbero yo guma amaso abarundi mu bibazo barimwo aho kubitorera umuti. Bamvuga inyumvira ati umuntu yotegeka ko umukuru w'igihugu abigira bibona subwa mbere, avuga ko abanyagihugu banezerewe. None niki conezera abanyagihugu mu gihe atasukare iriho, babura amazi, nta muyaga nk'ubuhari, igihe atabitoro bihari, akaba kandi atana kimwe kiriko kirakorwa ngo ibintu bihinduke. Ngo niho rero abantu baca bibaza
ibibazo ati aya majambo mukuru w'igihugu avuga uku bisigura iki? Kuko yigira nk'umukehabwenge kandi azi biba biriko biraba, yibaza ko abarundi batabona ibiriko biraba. Ico twakuramwo nuko Valens Ndayishimiye atanyisha afise kuko ku bibazo igihugu kirimwo ntashoboye gutwara ngo abogore igihugu. Kubwa Frederic Bamvuginyumvira akabona ko hageze ko umukuru w'igihugu Valens Ndayishimiye atanga imihoho kuko gutwara vyamutaye ku amazi, akaza abandi babishoboye kuko umugambwe uri ku butegetsi maze mu myaka 20 wiba usahura itunga ry'igihugu gusa kandi bikaja mu karwi k'abantu bake. Amahera y'agaciro agasahurwa yose. Ikibabaje kandi nuko ubutungane nabwo bwamaze guhabwa jondama ataco bugishoboye. Frederic Bamvuginyumvira ati ico gihugu mwabonye ciba kitariko kirakora ni cahe? Iyo nka ikamwa ataco itaragiwe ni yahe? Uyu munsi Perezida Valens Ndayishimiye niyemange yuko CNDD yabo bayigize kurya ejo bundi yavuze ngo imbonera kure zikomere, mugabo amaherezo nuko igihugu gisambutse. Ngo ubu tubibaze nde? Kuko twarahanuye baranka kumva. Ubu rero nibemange ko bibananiye bashira hasi akanyarigabo kabo bavuge bati barundi kazi vyatunaniye, maze abashoboye kuza gufasha ngo tuze twicare tuganire igihugu gisubire ku murongo nk'uko bitangazwa na Frederic Bamvuginyumvira. Igihugu kiriko kiraca mu bihe biteye ubwoba cyane. Mbere abarundi batari bake bari mu mwiheburo baravye uko igihugu cifashe muri bino bihe. Igihugu kiri mu bibazo vy'igitoro, isukari, amafaranga y'agaciro, ibinyobwa vya Braludi, umuyaga nkuba. Ngo birakenewe ko leta igira kigoro kaboneka kugira ngo igihugu gisubire ku murongo. Bibaye ngombwa bicarane n'abarundi batari bake bahunze igihugu kuko nabo bafise vyinshi boterera mu bibazo vya politike, ubutunzi n'imibano nk'uko bitangazwa na Frederic Bamvuginyumvira. Nimugihe kandi bivanye n'amajambo aba batavuga kumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Valens Ndayishimiye bariko baratangaza, kandi n'amajambo abadiaspora benshi bariko barashikiriza, benshi bahise bibaza ikibazo kigira kiti mbege ciza nuko umukuru w'igihugu yotanga imihoho. Abarundi batari bake baba hanze y'igihugu n'abari mu gihugu babona ko giciza ruko Valens Ndayishimiye yotanga imihoho nk'uko Frederic Bamvuginyumvira nawe yahoza abivuga. Ngo mbega ubwo Valens Ndayishimiye atanze imihoho amahoro yoboneka? Ese ubutunzi bwogaruka mu gihugu? Uko biri kose ngo ntawo kwemeza 100% ko ibintu vyoca bisubira mu buryo, kuko abaperezida nka bose bagiye bashirinda zabo imbere, kiretse Bagaza yagerageje cyane. Bamwe bati ari iki gikenewe cihutirwa gukorwa ngo ntihabeho politique de bonne gouvernance. Iki ngo nico cazingamitse igihugu, intwaro ya bose bagwanye igiturire ku rwego rwo hejuru. Harakenewe kandi ngo abahinga mu vy'ubutunzi bawufasha gutanga intumbero yuko ubutunzi bwozamuka. Abarundi bahunze igihugu nabo barafise intererano zikomeye mu kubaka igihugu mu vya politike, ubutunzi n'imibano, kuko uyu munsi bari guteza imbere ayandi mahanga. Warakenewe ko abantu bose batembeje igihugu mu kunyonora amatungo ya leta boshirwa ko amapingu bakajanwa mu butungane bakagarukana ivyo basahuye. Ubutungane nabwo bukwiye kwigenga, hakabaho separation de pouvoir. Koko leta yo kwihutira kandi kwegera ibihugu bibanyi mu kuraba uko bofashisha Burundi gitoro kiba kirakoze n'agatoyi. Ikintu ca monopolisme mu kurangura igitoro kihave, harangura ubishoboye afise uburyo kandi bemerere benshi bashoboka. Ese mwe mwumvirije ivyo aba banyepolitike bakomeye cyane bahunze igihugu batangaje, ivyo abadiaspora cyane abari ku mugabane wa Buraya ndetse na Amerika bariko barashikiriza bijanye n'imyaka 4 iheze Perezida Valens Ndayishimiye, wowe koko urabona yoba yararanguye iki? Ese iki kiringo ciwe kimaze imyaka 4 niki cahindutse mu gihugu? Gira ico ushikirije muri komanteri. Aya nandi yose rero turiko turabategura, ntimuze gucikanwa, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, yoba ayarabana n'imigenderanire n'andi makungu, igisata ca politiki, ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi cyane biriko biravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi. N'umuhuza TV Imana iba hezagire.